GNFILMS, good news films, double favor without limits. GNFILMS, good news films, double favor without limits. AKAMUNA byukuri AKAMUNA AKAMUNA byukuri AKAMUNA amacakubiri afatiye ku madini amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko amacakubiri afatiye ku madini kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri AKAMUNA AKAMUNA by'ukuri AKAMUNA. Umupfumu arananiwe sha ibyase mu mazi ndashira mu migeri jewe uyu mukecuru abe yitaye mu ruzazi kugonga sini maka samye nturi ndaje ndagukarange wa mukecuru we ndagukubite ndakwicayeko ndagukubite ndumwe wibaze ngo turi benshi kibaje ndi kutazamenya n'abariko baragukubita reka tuje mu rukino AKAMUNA by'ukuri AKAMUNA AKAMUNA by'ukuri Nije gato. Na wewe. nkabivuga je nari ndabigiwe kataho woje ndeka kugenda gute kandi ubona ndi mwibarabara ubona inzira uri kuracamwe ari abandi baciyemo nihe handitse yuko abantu baca mu nzira imwe umvije wenda ndabona ko hari ibintu utari kurumva neza mu muri reka ndaguha amakuru bari bambaye zero bashajije atanumwe ajana n'uwundi bande bambaye zero ku murongo marezo nama nakubwiye wewe wadurumutse urubanza rwo kuwa kabiri warubonye hehe mu Burundi areka kunkora mu ngo aje bambonye ubuza nkazira gusa gukora mu nkono akadagaraka aka inzambi gacivuga bagaje batora abandi bagaje bagenda kanihangane n'ubundi turaje marezo banzurindi none uri kuraza mwibarabara nta n'umuntu mwahuye nije gato na wewe
mu bisanzwe hariho duhuriye ngaho umuravye mu maso urabona ko ari umugororotsi ariko uravye intambuko yiwe ha ntibereye abana b'Imana muri make ukibona ko ari umunyabyaha mugenzi wacu aha anye twayisigaranye twamaze kwisigarana Nijuru hariho connection Alo Mahezo narakubwiye uko je nakunda umukozi yerera nkubu wagiye hehe Jina nzi ko waje ushicaye ku meza ndamaramaye imbere mushinga naye wanje nkibu nkoreye n'ibikivra Mabo muri ko murambona reka kumbaza ubujuju Mahezo ko muzutse nkasanga nace ushitse ku meza nkaza no kukuraba burya nkasanga wagiye utanashasha narakubujije umwanda ngaha nkubu watumutse uja hehe Mabo neza na neza je nashaka mumbwiza ukuri mwe muramaja hehe muri muhira canke mwashitseyo neza dushika hega Mahezo wese nabwiye ko umusoje afite ko twirirwa hano umva nimba wasabye akazi utagashaka ungire ndagaho yondi nta munya so guharira kandi ubunyene ndakubonera hano kumbe muri muhira cyana kupa Mahezo ishaka umbwiza ukuri cyangwa umwishurire neza igihe ivyo byose vyaba ukabona bambaye imishanana abatonze umurongo atawujyana n'uyundi waruvuye mu gitanda oho nta kintu kizima nari nkwitezeko aho warose ndota hiroffa gusa uza kunkuramwe umutima naraye ndarota inzamba rero ingene kindaba tembagana usange bagahaye uyundi nguze kunteza ibibazo nyakindaro mwa kino gisagara Nakamuna byukuri nakamuna ereka nakamuna byukuri nakamuna Fabi nashaka kumenya ikintu kimwe urushengero rwanje urabufitiye umukiriya cyangwa akazi karakunaniye ndakarondera undi mukomisiyoneri Profete Lionel akazi kanje narakarangije ishingiro ryawe nararonkiye umukiriya ariko kondisioni imwe gusa ashaka muhindure ya grema mushire ku izina giyo igenge jambo nenda gushakamo ntiwumva kuvuze nk'umuntu w'umugabo ivyo vya grema ni bito ahubwo waributse kumubwira yuko ibiri mu isengero byose ivyuma n'abakirisu bose amahera kugira ngo amayatubutse Profete ivyo numvise nibiki udana dishengero ivyuma n'abakristo bose utangajwe niki ivyuma nije navyiguriye abakristo nije nabirondereye kubw'ivyo rero abakristo n'intama nanje ndumwungere umwungere arira intama hashakiye ashobora kwiteka mu mazi canka akayikaranga mu mavuta w'ivyo abakristo n'ibikuraba wenzanira umukiriya gusa wa mugani gico shaka samahera aho numye gito nemwe ico cyaheze ico kirarangiye mukazana wanje mwiza sabwe mama naenda guhamagaye kugira ngo ndagusabe unyumve kubera numva amagara atameze neza kandi tuzi ko dufise Imana mu ijuru ishoboye
iyo tuyizeye ndagomba umfukamire unsengere unsabire Imana yo mu ijuru insomore mwananje ndakuzi ufise amavuta yo gusenga. Nonega mama, wumva mu mutima bimeze gute? Umutima wawe wumva ataco bipfa n'Imana? Erega gusenga kurabereye abatunganye. Mwananje jewe naco dupfa n'Imana, niyo mpamvu ubona nakubwiye ngo usengere kandi ndazi ko bigenda neza. Nonega mama, nanje ko numva umenga sindi muri mudu yo gusenga, numva amavuta ari make, nta kuntu nohamagara umubanyi ngaha ko ndamuziga afise amavuta mashasha nukuri hamwe yohagarara mu kwizera kwawe akakudugiriza ibiganza akagufukamira ce ndazi kucukira. Erega mama, je mu byukura amavuta yiwanje nkwiye vidaje, simeruce kuja kuyadaha ngo nzane mashasha, reka nikore kuri uyo ndayazigako kuko we waracari mashasha y'umuruturutu nukuri kw'Imana. Simbe ndamurara. Oya mwana, ivyahishijwe abanyabwenge vyahishuriwe inzoya. Wewe hagarara mu kwizera gusa usengere, ntibiri ngombwa ko turinda gutabaza kuko nabo nyene baza gusenga bizeye. Wepfa kwizera gusa vyose ndazi biragenda neza. Sengera nta na kimwe, sengera mwana. Yego mama. Ubu nyene mawe uko namenye ko je ntazi gusenga, ndambaye ibara imbwa ziranjyanye ureta agahuzu karamvuye ko isosi igiyemwo ubunyegeri. Mama, ko wizeye nta kidakunda, byose bishobokera uwizera. Reka twubahe Imana, dupfunze amaso, nduzi isengesho. Data nyene ingabo, Mana mushobora byose, mugabekazi wo mwijuru, Mana uri mwijuru, ndakuzaniye mabukwe wanje, uramuzi uramusobanukiwe, nguyu ndamurengukanye kuri aka gasozi, tuma umumarayika yawe Jacob, ndazi ko abangutse, naguruke n'amababa abiri amusange ngaha, amukora hagwaye, amukize. Twarakubonye inshuro nyinshi. Pakistani mukorere deliverance, mudelivre mwami, ndakwinginze. Lisigo, come. Ngwino mana, ehaberanda, eba Yosefu, nabara mwami, abo gutuma ni benshi mwijuru. Mana bwirukiro, nshobora kuba ndamuzanye, nkaba nkuteye surprise utari muri ibi, ariko ndakwinginze naho utokwiyizira, laba burungika, turizera neza ko mwijuru atakigaba gihari. Yosuwa, mwami Mana, murungike, azanane n'abandi bane, amujombe ishinge nyinshi mwami, za serumu, amucomeke ku maboko. Mana yanje, abona ugutabagwa kuva kuri wawe, ndakwinginze Mana mugabekazi, urungike Gloriosa na Gregori, abamarayika bawe baze kudutabara, aberanda twambaza muri ino ndwi, ngwino mudufashe kwambaza. Ehegurukana amababa ugurukire kuri uyu, akire. Amen. Gezaho mwijuru batwumvise, geza ngaho. Amen. Mama, mu byukuri nabonye icuririzo cabaza cabo Yesu atumye, bambaye impuzu zera ngote, amakanzu ashika ku gitsi, bariko baragutera inshinge ku maboko bakwopera. Nukuri nabonye n'agasizo
nakabonye mwa yo mama ugume muri ko kwizera n'ukuri ntukuvemo ndaje yo none ga mama ndakwakereza akadudu burahekenya ntugire ubwoba mama niyo yavuze ngo umuntu natungwa n'injya gusa nikizima dusenze nico cari gikuru uraryamye ugume mu kwizera cyo ndagiye nka yambanje ndakuzanira hamukangabanu uvuga gute gusenga Imana utagira ubumwe ereka nakamuna by'ukuri nakamuna ereka nakamuna by'ukuri. Berizi burya je nanse kuguha agasopo kuko JP yaciye aducira mu kiyago kandi sinashaka ko abyumva cyangwa ngo abimenye. Burya idiri ikikora abantu babiri je nawe gusa kuko idiri two turakora nk'agacamutwe. Rero ikintu cyo kirambabaza ni kimwe, we naraguha idiri kandi waranyemeje ko ishoboye, ariko kuva aho tuvaniye je na wewe sindaronka raporo, sindabona ikimenyetso na kimwe ntose no kunondondera umbwire ko idiri imeze neza. Uracari mu kazi cyangwa rakavuyemo? Nashaka ndakumenyesha business ni business, ubucuti ni ubucuti. Yuda reka kwikaza, reka kwishavuza. Igituma natevye kukurondera nuko nashatse kugohereza ibintu bizima. Burya rero je nanse kwikorana bino bintu kugira ntibidutakarize umwanya cyangwa ngo birangire bidutaye muri erere. Sasa rero hari kimere kimwe kisanzwe kidandaza abakobwa. Ico kimere nico nacinca ko ndakibwira abana je burya nshaka abana b'amasugi bakira amasugi. Arambaza ubashaka iki ndavuga ivyo ntibikuraba. Onyimbo bafise ndondere acambye ati naho woshaka ijana. Ubu tuvugana amaze kumpa batatu. Ntumva ko ndi ku kazi Imana. Okay. Berizi nandabizi ko tubona hasi, ariko ikiringo twari tumaze ntaronka raporo yawe nimwe ivyo yatankunira ubwoba. Ikibazo mfise sikindi, uwo baraverifye neza uravugana nawe urabona ko bakiri sugi. Je ntunzi rero none no kuzanira abantu nzi siri kuza ko bansubizana inyuma. Tugira tujya amafaranga wallahi. Umviriza rero imbere ko tubajana kuri umupasira dutumye, uzobanze kwanza ubanzanire tubanze tugirana ikiyago nabo ndababwira ama condition bazokurikiza. Deal done. Nakamuna by'ukuri nakamuna wankuye mwisha yo ibyaha nzamutegereza sinzahemuka Yesu ni mwiza kuruta uko nimwumve mbabwira Yesu aha amakuru y'impamo nimwumve mbabwire Yesu amakuru y'impamo. Kigwangwa warugaceremye kweri kandi urakazi habuza abaririmbyi gusa n'ukuri korale yari kuba yuzuye. Ewe uhaze nasabwa n'umugani iri joro rimwe gusiri urayenga ubu nyine wamenyereye yaho wovyukira muri konsere ugaterama bikoba bikaryoha ukibagira nuko basi n'umubanyi yo bakijyana wikontrole umenye yuko ngaha hari ababanyi kandi bafise abana baruhutse nabo birashoka baruhutse apana kurenza urw'amabanyi. Erega buracana umushitsi ngaha iyo ni impanuro ya gusa ndaguhaye burya winjira mu ishyamba utazi ugacinkana utazi. Mabuje nukuri murakoze cyane
burya ngo umuvyeyi ntigeranga n'umwana urabona ukuntu kweri muduhanuye tukanezerwa burya usanze mfise amashimwe ayo icya mbere nuko mabuja narendose akazi kiwanje ijya kabiri naryo burya no mwishimwe nariko ndashima nawe urimwo nshitse ngaha nkaca nsanga mwarakiriye umwami Yesu n'umukiza mu bugingo bwanyu nkaca nibuka ivyo mwadukorera ruguru na mama wawe mabuja sahizi minisha furahi sana Yesu ingo mabuja nibutse mabuja waracangura ikarate aho megura Jackie cyana ukubise ukugusa abantu bose barumiko ariko mana ngo tora abagaragu bawe no kuri mabuja numvume ngo noduze indirimbo y'amashimwe kubera mwebwe mabuja mbega ndababaze ko vyakunze ugashikirwa Yesu akakuroba mama wawe nawe byo vyarakunze kwashikirwa arakijijwe canka aracatembesha imivo nka kera erega Yesu yavuze ngo utazoshingira intahe imbere y'abantu nande sinzomushingira intahe imbere ya data muvyeyi mwiza mbwira tumara maze satani mabuja erega Yesu nanze kagira eka narobanura ku butoni kandi buryo watekereye ni kuraramuha akamuha nyene vyuzuye ninka kujya kwa patiri watekereye yikorera abakorezi bameze uko barorera yego rero niko bimeze none ndakubaza kigwa ko numvise umengo uranzi kera wowe uvuga hari iwacu ego cyane mabuja erego ugiye kubiraba hari aho gatumba mwe na mama wawe mwara abastare urumva kubamenya biroroshe kuruje ko mwe mwomenya abanyagihugu none ndakubaze wowe uri umuhungu wande mabuja papa wanje yitwa Steven urora umanutse hajye nyine hepfo yo kwa mama beya ucuduga gatoya niho hari inzu yiwacu nta mutama nkuko muremure yirabura ubusage ku mutwe ubona kene giturumbura ivyiso urahanga amaso jewe kene gisa kingwa ndakubwize mukuru baziko ngaho cyane uri kurangwa gushona mu mutwe urashaka kuzana ibintu byakahise ibintu byakaheze ibintu Imana yambabariye kera bashaka kuzana no munsi wamujawe w'umuhimbiri abana imbunuza Jenda nk'umuntu anyibutse ibya kera kuko bijya vyaha byari bishishe binuka ubizanye no munsi rero ukabisubiramo banumva no kuri gata aguhekenya mu bisi ngene gasa reka kundaba raba hasi jiwe abantu bose barabizi yuko nera kuko narabiyejejeko siko uranandabura mbona ko ndi mukozi w'Imana wavre nina uri kurazana ibintu byo kunyirabuza jewe usiga imicafu ya kera nani soni mabuja babarira nukuri mabuja nukuri mbabarira n'umuntu waje wango jiwe imbabazi zozo ndaziguhaye kandi cyo ndaziguhereye nuko nguravye koko ruko waremwe mu shusho y'Imana kandi biraboneka ko ari umuntu mwiza ariko iyo daimoni iri muri wewe iryo jini niyo jana keneye ko tubana ngaha nacyo umuco n'umwiza naho bihurira uwo mwiza wawe ntushira ngaha mu muco wiwacu twe tureke tugwe tukayangane wumviremo mubwiye ko ugenda gushaka ibyawe ukagenda hariya ndazi ubusuma bw'abakozi imisumari yanje ntage n'umukuramwo ewe sinayipimye ku kilo naharuye umwe kandi yose ni ingofero utakuramwo n'umwe Imana n'urukundo ikorera mu bumwe Imana n'urukundo ikorera mu bumwe uvuga gute
shu umunsi wawe wagenze gute Sheri nukuri umunsi wanje wagenze neza twabonye ikiganza c'Imana yego hama sheri amakuru ya hano amakuru yo ngahani kuri gashu ni meza cyane bimeze neza ibisigaye Yesu yarabimaze nanugira ngo yapfiriye ubusa hajya reka reka hama kigwangwa gute ubu nazomenyera kigwangwa nyene reka zomenyera gusa yagiye kumenyerera ahandi nukuri abantu nimbura bugirire hahandi je ntoshobora kukubwira nukuri uzugirire neza umuntu intama zaheze zo kuragira hewe yaje asanga nicaye muri salo nkagira ngo agira mbaza ibikorwa nyine agira kora acambira ngo mabuja ngo burya je nagira ndakubwire yuko ngo ngomba ngende ngo kandi kazi ngo narose akazi bampemba meza ngo ngaha mu mpembe nice nikize ngo je ndagiye hewe neza raje ngaharagaye umushahara twamuhaye neza ndamwinginga ntoya n'ukuri nawe woba wihuse rindira basi tuzokongeza ku kwezi kuza aranka rumbasho aranka neza aramburira ndahenda aranka burya hajyashera umuntu utavyaye rubanda ni forcinga cece ndavuga okay ko yatonye ko turi abantu beza reka ndabikora ubwo nacinda mwambaye itike ngira ndamutekerera yagiye anezerewe n'ugweze kandi yambwiye ngo ntuzi buri kuranamurondera niki ngo muba amahoro uko niko vyagenze mugabe ejo ndiko ndamuraba wamengo nta kintu na kimwe co mukura ngaha hantu kuko akazi yaragakeneye cyane ariko ko agiye ku kandi impunda marembe Imana imugirire neza ntaco suko nadukure muri moda ahubwo sho tugende wisuke kwa madahigwa hamuco uzakomeza vyatunganye sawa GNFILMS, God's films, double favor without limits. GNFILMS, Good News Films, Double Favor Without Limits.